uruganda rwaraye rubereye kuri hoteli Source du Nil rwahuza amashirahamwe atandukanye, hakaba harimwo n'abajejwe gutunganya amatora ku rwego rwa sepi. Bararabiye hamwe ikibanza c'abakenyezi n'ugwaruka mu nzego zirongora igihugu. Basanze abakenyezi n'ugwaruka bafise ikibanza gito cane mu nzego zitwara igihugu. Bararabiye hamwe ico bakibituma, basanga ikibituma kiva ku bitari bike. Maria Konsesa Barubike yaserukiye ishirahamwe Afrabu, Association des Femmes Rapatriées du Burundi, asaba ko mu ntonde z'abo kwitoza mu matora y'ibihumbi 2025 ko abakenyezi n'ugwaruka boshigwamwo, bohabwa ikibanza gikwiriye. Patrice Nduwimana yahoze ari umushingamateka yaserukiye abandi mu Kayanza, asaba ko abarongoye imigambwe boshira imbere abakenyezi bakababana n'abagabo. Prime Mbarubukeye aserukira ishirahamwe gishinze kugwanira agateka k'umukenyezi no kugwanya amabi akorerwa abana, ati kubera iki hatabaho imigwi hwaniro y'ugwaruka ituma basenyera ku mugozi umwe ngo baronke abaserukira mu nzego zitandukanye z'igihugu. Buhungu Jean Bosco yahoze ari umushingamateka avuga ko zimwe mu mpamvu zituma ugwaruka rwinshi rudaserukirwa harimwo yuko ugwaruka ari rukene. Ati ugwaruka rwishwe n'ubukene, ati ntigwiha agaciro kugira ngo rugwanire ihinduka ry'amategeko abagenga. Ati ivyo bituma rero bataronka amahirwe n'amakeya yo kuja mu nzego zitandukanye z'igihugu. Arongerako ati ugwaruka kandi bararuhenda bakarubwira ngo muri kazoza kejo, ugasanga ntibitayeho ibiriko biraba, bakaguma bavuga ngo tuzoshikirwa ejo. Aka kantu murakumvise, mukumvirize neza, ngo barahenda ugwaruka bakaguma barubwira bati mwebwe muri Burundi bw'ejo. Ugwaruka nago rukavyemera, rugaca rusinzira, ntirusubire kubona ibiriko biraba mu mwanya wa kubu, rukaguma rwiyumvira kuri kazoza gusa. Ababivuga nabo baba bazi ico bariko barakora, baba bazi ivyo bariko barakingira. Philippe Cishahayo yari yaserukiye Seni muri ivyo biganiro, avuga ko ugwaruka n'abakenyezi boshinga imigambwe kuko atategeko ribabuza kugira baheze babe abambere mu kuja muri ivyo bibanza. Aha rero niho bihagaze nyene, niho binugariye, ariko uravye ugwaruka nta mahirwe ruhabwa mu kwitoza mu nzego. Ubwa mbere aho bugariye kugira ngo ugwaruka ntiruhonyore muri izo nzego ni mu kuduza amahera menshi azotangwa kugira ngo umuntu ashobore kwitoza. Ugwaruka niko rwinshi rutagira akazi, ugwaruka niko rushomeye, niko rubayeho nabi, mugabo bagaca bugara ayo mategeko, bagaca basaba yuko umuntu azokwitoza azotanga amafaranga menshi. No kuvuga ngo baciye bashiraho amategeko bo aborohereza, mugabo ntiyorohereza ugwaruka. Ahandi ugwaruka guhera ku myaka 18 kuduga, ugwaruka ruritoza kugira ngo babe abashinga amateka.
mugabo twebwe baca bavyugara bakavuga bati umuntu kugira ngo yitoze azotanga miliyoni 2. Abantu bugwaruka boshobora kuronka miliyoni 2 kino gihe si abantu benshi. C'est une réalité tubamwo. Aho rero mugabo tuzi yuko amikoro y'abarundi ari mato tworaba kumburwa urugero rwa 100 million rwa 200 million hariya hasi kuri komine ni iki kumbure rukagabanywa mu bitigiri bagiye barapropoza harabavuze iti 50 million 60 million navyo nyene ni navyishi ni mwana ashaka mugabo kamere ko l'esprit ariyo kugerageza kulimita les candidatures mwa éthique c'est de fantaisiste nivyo babibi kamere mugabo 100 millions de 30 à 100 millions c'est trop de 0 à combien naho nyene ni menshi cyane ivyo nivyo nabona ko kumbure twogerageza tukaranyene twohinyanyura. Kugira ngo umuntu yitoze kuba president ategerezwa gutanga imiliyoni 100. Abantu bugwaruka boshobora kuronka imiliyoni 100 kugira ngo bitoze kuba president n'abantu bake. Aba batama bayarondeye bakayaronka bakagira imana bakayaronka nibo bonyene boshobora kuyatanga. Murumva yuko bavyugariye mu mategeko. Mu yandi majambo babwiye ugwaruka bati nimwigigweyo. Murakoze nyene tega ku makano kanya. Ego naje nagira ngo shime cwe n'abandi integuro y'ibwirizwa. Ariko shikiza makenga afisenya kwa mushikiranganje. Ibwirizwa nizo ryubatse neza kandi yisunze ibwirizwa shingiro. Naho hariho honorable Frazi yavuze yuko umukenyezi hari ingingo zimukumira mugabo turazwi ne ryubatse turumenye umukenyezi arafise mu kibanza gikwiye 30% mengo birimwo. Ariko umuntu asomye neza kitonda turabona neza yuko haba kuri ibi by'intonde canke mu bindi bibanza bivuga ibitigiri by'abaserukirwa ngaha muri ibwirizwa bajanye n'amatora tubona umengo iri bwirizwa nta kibanza riha ugwaruka. Sinzi rero ivyo biruko mu gihe mubona kino gihe leta isirikare nyinshi bari mukuru w'igihugu itasiba kugaragaza ikibanza ihugwaruka haba mu gushigikira imigambi y'ugwaruka. Murazi yuko hashizeho ni banki y'ugwaruka kandi na nyinshi bari mukuru w'igihugu n'umunsi yitwa umugenzi w'ugwaruka. Nyenya kwa mushikiranganje mbona yuko ugwaruka rushobora kutazo kwita amatora ku rugero twifuza ko rona yuko umengo nta kibanza rufise muri politike. Murakoze. Iri jambo uyu mutama yavuze ngumvuwo nawe ivyo ariko arazana ni kimenyetso kigaragaza yuko ugwaruka barushiburiye hirya. Naho biruko ngarutse kuri aya majambo batanguriyeko bati ugwaruka rurakenye. Ivyo si ivy'imbeshere ugwaruka nigo rukubititse. Naho gwagomba rutorera koyokwe abari baronse akaryo gukora rusasuma mwarabonye yuko babakubise ku maboko. Ikimenyamenya raba nk'aba bantu bugwaruka bakubiswe n'inzara nk'uku bazi guduhera bazoca muri iyo rusasuma. None nk'aba bantu mwebwe murabona bo ushobora kwitoza vraiment. Aba bantu mubona bo ushobora kuronka izo miliyoni 2 ngo bitoze baba bashinga amateka. Nk'aba mubona boronka imiliyoni 100 ngo bitoze mu kibanza ca president. Ivyo ntivyokunda. Kubera bafise amahera rero ikintu baca bakora sinzi ko mwumvise akajambo ubu buhungu Jean Bosco yahoze ari umushinga amateka yavuze ati ugwaruka kubera rushonje kubera ruri mu bukene bararuhenda bati mwebwe muri Burundi bwejo aho baba ariko bararuha n'icupa mu kuruhenda rero bazana amacupa bakazana amakaziye y'ivyeri bakazana ugwagwa bakarushira ngaho bakarubwira bati kubita icupa mwiyongere musubire mwebwe muri Burundi bwejo ntazogire nubahe mwebwe muri Burundi bwejo gwagwaruka rero ukarengera kuri rya cupa rukatwegura icupa rugakubita rugaca ruja gutora
aho ugize ico uvuga kuri abo batama ugo gwaruka nigo rukwirukako. Abo batama baba bazi ico bariko bararondera, ati mwebwe tuzobaha akazi kabisa. Basha aho umengo baba bateye uruhumyi, muca mwibuka inkuru ya Rabu yasubiye aravuga ati ugwaruka ntirushobora guharanira uburenganzira bwago kugira ngo amategeko ashobore guhinduka. None ibisivyo ga yemwe, ugwaruka turi ibice 75% mugabe heraba barazanya amategeko aduhotora, tugumye turi ntama, tugumye duhoze. Voilà, wigize igitebo wamuyoza ivyatsi, hanyuma tukaguma tuvuga ngo ibintu bigenze nabi, ibintu biriko biragenda nabi, kandi natwe twari dufise uburenganzira bwo kubihindura. Ivyo rero voilà bihagaze kuri kwa kutamenya kwacu twebwe ugwaruka rurafise ukutamenya, kuko naho wohaguruka ngo bivuge ugo gwaruka go nyene nigo ruca rutangura kugwanya, guri kuragwanya abo batama rero ivyo baca babiprofita voilà bakigumira muri ivyo bibanza. Nico gituma ibibanza nka vyose ubisangamwo abatama. Ikibabaje rero gusumvya ibindi vyose ari naco kibipfundikira ugo gwaruka nyene ni ibice 75%. Mwiyumvire namwe ugwaruka mu Burundi rufise ibitigiri vy'ibice 75%. Hamwe ugwaruka rushigikiranye rukavuga ruti tugomba duhagurukire uburenganzira bwacu, tubuhagurukire amategeko atwubahirize, ruti turasabye yuko amategeko bagumishije ahinduka, akatworohereza twese. Ivyo kuvuga ngo harihwe amahera, igitigiri c'amahera menshi, ivyo bihave, haje bafatire ku mahera abatari bake boshobora kuronka. Nimba ko barukwitoza ku bashinga amateka bagira 200,000 canke 500,000, mugabo bareke kugira 2,000,000, bagire 2,000,000 canke 3,000,000. Basi zibaye nyinshi cane gose zibe 10,000,000, nayo nyene yoba ari menshi, kuko harakwiye gufatirwa ku bihe igihugu c'u Burundi kirimo. Igihugu c'u Burundi kiri mu bukene, abantu bari mu bukene ntangere, none ayo mahera yoca avahe? Vyumvikana yuko uwo ari umutego bashizeho. Rero ibintu nivyo ndiko ndavuga, aya mategeko agoramye bashizeho, aya mategeko y'akarenganyo bashizeho arakwiye gukosorwa, kuko ntivyumvikana ukuntu abo batama aribo bariko baronona ibintu, ugwaruka akaba ariko ruriko rurakubitika, hanyuma bagaca basubira bagatora amategeko atuma bigumira kuri ubwo butegetsi canke bigumira muri ivyo bibanza bitandukanye. Ugwaruka nago ruriko rurateseka gusumvya abandi bose ngo rubandanye rukubitika, kandi ariko rwari guhindura ibintu. Aba bantu rero mu vy'ukuri basa n'abadukanguye. Harageze twebwe nk'ugwaruka ko duharanira uburenganzira bwacu, tuvyanse tugasaba yuko ivyo bintu bihinduka, nta gicumuro twoba dukoze. Kubera iki twoguma tumererwa nabi kandi natwe dufise ivyiyumviro vyoteza imbere igihugu? Voilà, iki namwe muciyumvireko, kuko tutabigize bazobandanya baduha ico giturire. Voilà, bazana utwo duhera bagahugwaruka, kubera ugwaruka rutesetse, ugwaruka nago ntirusubire kubona ibiruhanze, rukibonera iryo cupa canke rukibonera ayo mahera. Umuntu wamuhaye 50,000 canke 100, ivy'uburenganzira bwiwe ntasubira kuvyiyumvirako. Icanyuma norangiriza ko abakenyezi nabo nta kibanza kinini bafise, ariko cane ngaha ndavuga abigeme b'abarundikazi biyumvira ivya politike n'abantu bake.
n'abize ivyo vya politike mu makaminuza mu mashuri atandukanye ntawe umenya niyo baca batumukira kugira uzobone abigeme bafise indoto zo kuba ababuramatari, zo kuba abashinga amateka canke abakenguza amateka canke abashikiranganji, kuba umukuru w'igihugu. Abo bigeme si benshi uzobona mu gihugu c'u Burundi. Tureke no mu Burundi n'abiga hanze ntabuzobona. Je sinzi none bose baca bakora business, bose baca bakora ibindi bikorwa, ibintu vya politike barabihevye. Aha rero simvuze bamwe bitwa bakizwa bobo ngira ngo biyumvira yuko kuba umushinga amateka ari icaha, kuja muri politike ari icaha, kubabura amatara ari icaha, kuba umukuru w'igihugu ari icaha. Mumbabarire si bose ushobora gusanga hariho umwe avyiyumvira. Mugabo abo bantu si benshi bashobora kwiyumvira ivya politike. Si benshi bashobora kwiyumvira ku vy'ubuzima bw'igihugu. Benshi usanga n'inyigisho baronswa mu mashengero barimwo arizo zituma batavyiyumvira. Kuko hariho amashengero bigisha yuko kugira politike ari icaha. Uzokumva bakoresha ijambo ngo ivya Sezari kwa Sezari, ngo ivy'Imana ku Mana. Aho bavuze politike ku banyapolitike, hanyuma ivy'Imana ku b'Imana. Ariko novuga yuko izo nyigisha atarizo, n'ubujuju bwo. Ahubwo kino gihe igihugu kikeneye abantu babizigirwa, abantu baciye bugufi, abantu baciye ubwenge kandi bubaha Imana. Nuko reka ngeze ngaha, ariko kano nakagohe kugira ngo ugwaruka ruvyuke, ruhumuke, hanyuma n'abo bantu bubaha Imana, abo bantu babakizwa, abo bantu baciye bugufi, abo bantu babizigirwa, nico gihe cuko bahaguruka. Kuko abizigirwa basigaye mu gihugu c'u Burundi nibaza yuko ari bake mu bijanye n'inzego nshingwantwaro. Harakenewe urunganwe rushasha, amaraso mashasha, abantu batiyumvira nk'abantu ba kino gihe. Umukuru w'igihugu yarabivuze ati hakenewe urunganwe rushasha rutiyumvira nk'uko twebwe twiyumvira. Voilà, nuko yabonye yuko bikenewe. Kano rero niko karyo kugwaruka kugira ngo rufatire ngaha nyene ruharanire uburenganzira bwago. Ndarangije, mwibuke kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera, hanyuma reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.